Hello, murameze neza? Karibu cyane mu kiganiro mukunda cyane ni Fresh TV. Ikunze kubashikiriza ikiganiro cyo guteka. Muri kumwe kandi na Frankis Cooker. Tumuteke no musi recette imeze neza gose. Recette idateba ni omelette aux légumes. Iza kuba irimo ibintu bitandukanye bivaye n'ivyo umuntu wese ashobora gushikira. Ariko twebwe no musi twashoboye kubaha ibiciye bugufi niko no bivuga, ariko hashobora kujamo byinshi uko niko nabibabwira. Rero recette yacu iza kubigizwe n'amagi, carottes, les poivrons, les oignons rouges, tomates, céleri, courgettes, ubushaza, inekime, umunyu, soya sauce, poivre blanc, n'amavuta na aye. Aha rero ibi nivyo biza kuba bigize recette. Ntinateba tuca tugira ko mise en place murabona ko turayifise, ariko tugomba dukatagura utuntu tumwe kugira ngo dushobore gushira hamwe ivyangombwa hanyuma recette tuyishire mu ngiro. Karibu tubandanye dukurikirana ko biriko birabandanya. Ahanye ngomba ntangure. Iyi ni carotte. Tugomba tukatagure juste bito en cube. Turadukatagura bito kugira ngo muri omelette yacu bitaza kuguma bigaragara hari abantu badakunda ibintu biri cru canke bidahiye cyane. Badukatagura duto ku buryo twose tuza kugenda tungana. Kana mise en place tubishira ku ruhande. Iyi ni courgette. Turakora ko ntonya. Nayibona ko iyi vere yo hejuru ntikurako ko turaba tuyikeneye yuko iza kuza irimwa nayo nyene ko nayo bifise akamaro mu mubiri w'umuntu. Byose ni kwa kundi nyene ubona ko dukase bigomba kungana na ya carotte. Ni turashaka ku ruhande kwa kundi nyene comme mise en place. Iyi ni céleri. Tuyasha finement. Yose ni mise en place kwa kundi nyene. Iyi ni tomate. Tuba dukeneye iyi morceau y'inyuma. Utu tubuto natwe ntidukeneye kubera ntitugomba ko omelette yacu iza kuza yoroshe. Izi ucaza kuzikoresha isosi yindi, amasupu. Mise en place kwa kundi nyene. Ngira ngo muriko murabona ko byose tuko tubikata muri sens imwe. De petits cubes.
kwa kundi nyene. Byose murabona kwa kundi nyene. Iyi ni oignon rouge na nyene kwa kundi. Ndayisubiramo gato kugira ngo nsange ifise epesere nininya. Turabandanya. Aya na magi. Tuyakawagira canke turayavanga. Aha nyene ngomba nshiramo ya maepisi nagerageje kubabwira. Iyi nkuko nari nababwiye ni kime. Turashiramo juste gakenya. Ubu ni umunyu. Iyi ni poivre blanc. Na turashiramo nkenya. Et enfin, turashiramo ga soya sauce gake. Ca dukwagira kandi kugira ngo izi epice zose zivangane. Nako kurera ikihinduka kubera soya sauce dushizemo. Aya n'amavuta. Amavuta ushobora gukoresha amavuta ayo ari yose uza kuba waronse. Beurre, blé blanc, l'huile d'olive, canke amavuta ya tournesol. Na ni bon. Urashira ku mpande zose ku buryo niyo omelette wawe namuza ko ufise epesere nininya ntizohave igomba kucigira izigire. Ngomba nshiremo udukaroti gatonya ndatugire demi cuit, nayo n'utu courgette sindabihisha ngira demi cuit avec ma poivron, avec oignon, tukirindiriye ko bimera neza ca dushiramo ya ayi yacu kugira ngo akanovera kaye kabashe kujamwo.
gukoresha spatule gihindukiza ikintu n'ikindi. None biko biraraba. Gutungana ngo mashe ibisigaye byanje, les tomates, les céleri, nshiramo udushaza, dusushamo portion nkenya, suko ko ibintu byose ubufise uco biherezamo. Voilà. Ndabakava kurana n'intuze yacu iratunganye. Aha igisigaye tugomba tumenya nk'abongeramo utuvuta dukenya kugira ngo hosete ntize guhava igomba gufata hasi. Tugerageza utwegeranye hose, tugomba dusukemwo amagi yacu. Aha juste cha turindira gatonya omelette yumuke, hanyuma cha tuhindukiza. Hosete izo bisa nigiye guhera. Acishamo gasupatire kugira ngo omelette yawe itava izigira. Ariko usanga ari gukoresha ipano imeze nabi. Okay, ubu ndabona omelette ni bon. Aha asigaye ko tugira tubuhindukiza.